ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri page yacu ya Facebook EPM TV, nizera yuko mumeze neza. Ni Shasha The Queen, wa mumenyesha makuru wanyu adahengeshanya mu kubashikiriza amakuru aramvuye. Uno munsi ku itariki 21 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2025 niho abitojeje mu kuzorongora umutumba wa Ruyigi baheraheje igikorwa cyo kwiyamamaza, aho Ruberintwari Michel yashikirije ijambo ryo gutumira abenegihugu gusidukana n'iyonka mu kuja kwitorera abazobarongora ku mutumba wa Ruyigi. Aranakebura abenegihugu ati uwutazoja gutora azoba yiyatse wenyene uburenganzira bwo kwitorera umukuru w'umutumba azomurongora ku mutumba. Twashaka tubabwira kanyuma kuko uyu n'umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza. Umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza uvuga ko inyamamazo irangira n'uyu munsi isaha 12 kumugoroba. Tusigaje iminota mikeya kugira ngo turangize imiyamamazo. Rero icyo nashaka kubabwira mbega bene igihugu baduteye iteka, twabonye neza yuko muri ku ruhande rwacu byinshi byaravuzwe, abagiye barabigisha bigera biriya, ariko nagira nabwe ni muhumure kuko abene gihugu niyo bazitorera indongozi bishimiye bonyene amashimeshi cyane. Ntazobatera ubwoba rero, ntazogira ubatera ubwoba cya gitsure. Ni ku munsi wa mbere hazora agakarata kitora, benshi twabagatanze ku munsi w'ejo mu mazu, n'agakarata uzosaka igiharuro kimwe kabiri gatatu. Ni kuvuga ko ubwa mbere uzandika ko Michel, ugira kabiri Michel, ugira gatatu Michel. Mwe amashimeshi cyane. Kugibyo rero twashaka tuzozinduke kare, inkoko niyo ngoma, tuzozinduke kare kugira ngo tunyakurire amajwi hakiri kare. Nituzogere duteba dusange bugaye ibiro by'itora. Tubasabe muzozinduke, ndazi ko n'abadandaza abikorera utwabo mwozinduka mugatora kwa ba mbere, hanyuma mukaja mu bindi bikorwa, mukagaruka ku mugoroba muharura amajwi, maze twigira intsinzi. Ni amashimeshi cyane. Kubw'ibyo rero nizere yuko kuri uwo munsi nimuzokwibagira. Batazi kwandika nabo hazwanya abantu bacu harya bazobafasha kuja kwandika mu kazo kitora. Nimuzajuragirike aho turi kumwe muri turazinanye, kandi nta numwe atazi mugenzi we ko twese ni mu kibano. Ruyigi oye! Kubw'ibyo rero ndabasabe mugende mutekane, hanyuma ku munsi wa mbere tuzinduke inkoko ariyo ngoma, kandi nizere neza yuko hamwe n'Imana yo mu ijuru byose bizogenda neza. Ndabashimiye cyane. Isaha 12 muzo muri ku kazi kitora. Isaha 12 z'agatora muzo muri kazi kitora. Ikibanza ni cya kinini cyahindutse, maze mugende mwitorere muduhunda ayo majwi, gutyo tuzoshishikare gukomeza no gutsimbataza imigambi twavuganye kugira ngo karite yacu Ruyigi noneho ije mu iterambere ryama. Amashimeshi. Kubw'ibyo rero simubatevya, nagira rero dusezerane kugira ngo ku munsi wa mbere tuzozinduke kare. Inyuma y'amatora turabemereye, Imana turi kumwe n'Imana hamwe na mwebwe, ndazi bizogenda neza. Bimaze kugenda neza naho tuzoca dusiribura hamwe na mwe. Tuzoca twigira intsinzi ata muntu ari urwara. Tuzikira mu mwaka wa 2020 bazige twabigenjeje. Ubu rero tuzorushiza hajya, tugaragaze bwa bumwe bw'abanyaruyigi yuko twese turi bumwe kandi turi kumwe twese biragute. Tukaba turangije dushimira buri umwe wese bivanye n'aho aherereye adahengeshanya gukurikirana page yacu ya Facebook EPM TV. Yari Shasha The Queen, wa mumenyesha makuru wanyu adahengeshanya mu kubashikiriza amakuru aramvuye.